none uvuze ko watashe warushe kubera ko wiriwe kuri iyo modoka uwiriwe kurima nawe yoca avuga iki mbega ubutarushe ninde mbega igikorwa kitaruhisha n'icyahe uno munsi hari abadamu birigwana ibiseke ku mutwe baja kudandaza kugira ngo barondere ubuzima hari abirirwa kurima none jewe mvuze ko narushe niriwe ku modoka ugiye irigwanye igiseke ku mutwe nawe yoca avuga iki icyo umuntu agomba aracigira ndagenda ndiga imodoka ndayimenya hanyuma kuko je kwiga imodoka nari mfise intumbero yo kuja guca amafaranga niko kuca ngenda rero muri parking ndarondera umuntu yoshobora kumvyara kuko ari byo bita gusohora mwico gihe rero iyo wamenye imodokari neza urarondera umuntu agusohora akakuvyara mu kazi araguhereza imodokari ukaduga ibubanza ukongera ukamanuka ni kuvuga mwico gihe rero uba watiwe muri uwo mwuga bacabona vy'ukuri kuri umushoferi. Ndabaramukije bakunzi bimbonesha kure agaseke uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ingo zacu muri kino kiganiro tukaba tugiye kurabira hamwe umukenyezi mu muryango hariho abakenyezi benshi bafise ibi bafatira kandi bafise n'ingo mbega muri uyo mwanya babishobora gute babikora gute batunganya gute ibyo mu rugo bakongera bakabandanya n'ubuzi bwabo bwa misi yose ku buryo atampambanyi zihaba mbega hoho muri uno muryango ntandero ishobora kuba yogorana ku bana ni mu kiganiro tuza gufatanya n'umutumire wacu dufise uno munsi akaba ari umukenyezi w'umushoferi akora akazi kiyo k'ubushoferi akaba atwara n'igituro c'amabisi ya Kotebu Bubanza turamuhaye ikaze uriko arabaha ikiganiro nibarandagiye Aurore. Imbere yuko twinjira mu kiganiro tubasabe mwidondore mwongere muramutse abakunzi bimbonesha kure agaseke. Murakoze cyane ku mazina yanje nitwa Nshimirimana Claudette nkaba mvuka ibubanza ego komine Rugazi zone Muzinda nkuko mubivuze ndi umushoferi koko ntimwihenze ego ego karibu cyane Madame Claudette. Murakoze. Claudette munyihanganire ndababaze gato umwuga w'ubushoferi mwamwa utanguye ryari byatanguye gute byabacemo gute? Murakoze cyane ko mbaza ico kibazo muri make umwuga w'ubushoferi n'utanguye mu 2015 mu 2012 niho umutambukanyi wanje canke umushinga ntaye wanje bivanye nuko umwe wese ashobora kubitahura niho yitaba Imana hama cyasigara ndumwe mu muryango kuko abana bategerezwa kwiga ndetse bakavugwa ubuzima bwabo bukabandanya byaciye biba ngombwa rero ko ntegerezwa kumenya inshingano ntegerezwa kuzezwa zaba iz'umugabo yarajejwe nizo nanje njejwe nkabikora byose nico cyatumye rero nca niga kwiga imodoka nkiga kunyonga imodoka kugira ngo ndabe ko noshobora gutunga umuryango wanje na cyane cyane ko ubuzima bwaciye buhungabana kuko hajya iyo umuryango uvuye ku rugo imbeho ntiyinjire ntawe uba wari uhari. Ego ndakubaze gato none iyo kumva ko ushaka gukora ubushoferi umutambukanyi wawe gihari byari bisanzwe biri muri wewe canke n'ivyaje nyuma yo kumara kugenda ikindi naco wari usanzwe uzi imodoka? Murakoze cyane muri make ngitangura kwishiramwo ivyo bintu ko umenga nonyonga imodoka umutambukanyi wanje rakihari rero bivanye nuko nawe yumva kumenga ivyo bintu ntavyo nokora kuko nawe ako kazi yaragakora nubwo katara kazi kiwe ka misi yose kuko yari umusirikare mugabo yaranyonga imodoka ko twari tuyifise rero nkamusaba ko nanje noshobora kunyonga imodoka ariko mugabo ntimubihurize ntabwo twabihuriza ko neza ndamubwiye ko noja guca amafaranga yarabinkuyemo cyane aranyeka ko ryari nk'ikosa mu bisanzwe kanatsinda dusanzwe tuzi ko mu mico y'ikirundi kumva ko umukenyezi ari umushoferi w'imiduga kandi ayunguruza abantu
umenga ugiye kugira ingeso mbi umenga kandi twirabiye ko natwe bw'abadamu ufise umugabo atwara imodoka atwara n'abantu cumenga n'umuntu ari umuhehesi mu bagore mu biki mu bintu nk'ivyo rero nibaza ko ari byo nawe ngira ngo muri uyo mwanya yiyumvira ati umugore wanje azoba mutwaye umugore wanje azoba atakiriho nzoba ntakimufise bivanye ngira nuko kuntu yavyumvira sinzi icaba hagati yanyu kugira ngo yumve kutoba umushoferi ngo nguruza abantu murakoze cyane muri make ijambo umushoferi abantu benshi barafise ishusho baduha barafise ukuntu batwiyumvira kandi no babwira ko uko batwiyumvira atari ko turi nkuko mubivuze nabo nyine ivyo byarashitse aravuga ati cyo nicokunda kandi koko abashoferi turafise ishusho mbi mu batuzi canke abumva iryo zina kuko ari wese avuga ko umushoferi ari umuntu agira mu ngeso mbi ariko si uko biri icyo umuntu yigize n'icaba kuko hariho abantu atari abashoferi bafise ingeso mbi yego badakora uwo mwuga bafise ingeso mbi bidasigura rero ko abashoferi bafise ingeso mbi abatwiyumvira uko no basaba ko bohindura ivyiyumviro ndetse bakanahindura ingendo mu mitwe yabo kuko izina baduhaye siryo twitwa. Madame Claudette tukiri ngaho urabona ko wigiyemwo umutambukanyi wamaze kugenda amaze kwitaba Imana none mu kibano bavyakiriye gute bagufashe gute ntibaguteye amabuye bavuga bati wa mugore noneho ubu yasaze ntiwari umwe muri ako karere iyo batanguye kuba umushoferi ari umukenyezi murakoze muri make ngitangura uwo mwuga byarangoye cyane kuko umuntu wa mbere natanguye guhanuza ni mama mbyara kuko niwe nabona ko anyegereye gusumba abandi kandi nategeza guhanuza kugira ngo kumbure angira inama mu muryango wacu twavukana turi abana 12 jewe ngira umwana wa 11 nukuvuga kugira ngo ico ciyumviro kimbemwo ndacyumvishe umuvyeyi wanje byansavye kwiyumvira bisaba nanje ko no muhanuza ariko mugabo ntabwo yigeza ntahura ahubwo we yabonye ko menga ngiye kumena ibangana cyane ko nije nari umwana muto ya gusumba abari imbere yanje nico genda yumubwiye avuze ati ntudusuye no kwiyumvira ivyo bintu wo bumenyi ibanga ubwa mbere hoho mu muryango iwacu nta muntu yakoze iryo kosa kuko yagita ikosa nabagiye kuvyumva nuko gusa bagiye kubimenya uko namaze kubitangura ubundi hoho nabaye nk'umuntu amenye ibanga mu muryango muga bivanye nanje n'ivyandimwo numva ko ari yo mpano yiwanje numva bimbiramwo bica biba ngombwa ko ndabikora meje guhanuza umuvyeyi wanje nkumva aranyankiye naciye nigira inama yo kudasubira kubibwira umuntu n'umwe ca ndatangura rero ndarondera ingene nshobora kwiga imodoka kandi vyarangoye ariko mugabo kwera ko ico umuntu agomba aracigira ico gihe bimaze kumbamwo birangora ariko mugabo nanje ndapambana kabisa ndumva ko ntabikoze nanje muri jewe numva ko menga nshobora kugira ikibazo ndagenda ndiga imodoka ndayimenya hanyuma kuko je kwiga imodoka nari mfise intumbero yo kuja guca amafaranga niko kuca ngenda rero muri parking ndarondera umuntu yoshobora kumvyara kuko hari byo bita gusohora mwico gihe rero iyo wamenye imodoka hari neza urarondera umuntu agusohora akakuvyara mu kazi mwico gihe nka twege dukorera ngaha kuri Kotebu tuji Bubanza araguhereza imodokari ukaduga Bubanza ukongera ukamanuka nikuvuga mwico gihe rero uba watiwe muri uwo mwuga bacabona vy'ukuri kuri umushoferi ivyo roje vyarabaye barampereza imodoka mugabo ayimana ubwoba nakagaye kenshi avuga ati uyu mugore nubwo ndamuhaye imodoka kuko nakoresha imodoka ari abandi ti nubwo ndamuhaye imodoka ndayihevye ntayigarukana ariko Imana nanje ranje imbere kuko Imana ntacu yisaba ngo ikwime ndaduga Bubanza ndagaruka ariko mugabo vyaragoranye kugira abakiriya binjire mu modoka ari mfise umva ko umugore ari we yobatwara oya ntibavyo nta nivyo bari bamenye oyaye nabaye uwa mbere muri ico gituro ndetse nkavuga ko nabaye no wanyuma kuko nabagerageje kuza inyuma yanje ntabwo vyaboroheye kuko bisaba kurinda no kubahuka ugakora ico kintu wumva yuko kiri muri wewe kuje gukora ko kazi utaje kugira ngo bakubone ngo bakurabe ubu kumva vy'ukuri kuje
kurondera ubuzima uje ku kazi. Niho rero uwo muntu ampaye iyo modoka nagenda nkagaruka nkayishikana, abantu baravuga ati wa muntu n'umushoferi, mugabo mu gituro ntivyanyorohera. Ntibumva ko umugore yo Oya, ntibavyumva. Gusa n'abashoferi twakorana canke dukorana, kuko abari bahari ico gihe bamwe muri bo baracyahari, ntibigeze banyorohereza. Hariho ukuntu bantega amabuye, tukaca tuyita makare, niko tuyita kugira ngo imodokari ntive mu kibanza wayishizemo bikoroheye. Bakantega bakanka yuko mbakira, muri make baranje umutima bakanje uruhuha, wamenga bafise mission yo gutuma nanje no cika intege kugira ngo ivyo bikorwa ndabivemwo, kuko benshi baranyubahuka bakambwira ahubwo ko ntaje gukora akazi no banaje gukora ingeso mbi, kwidandaza. Ego. Ariko mugabo kwera ko je narinzi kindimwo nkamenya n'icanzanye, nategerezwa gupambana cyane ahubwo kugira ngo mbe ico nshaka. Gushikako Muri ico gihe rero narakomeje ndabandanya, ariko mugabo hambavu y'ivyo sinokwibagira abarongozi bari barongoye igituri ico gihe, kuko mu bankomeje barabayemwo. Uno munsi ndi uwo ndiwe bivanye n'intege banteye, kuko iyo baja kunca intege bivanye n'ingene narimbaye muri ico gituro, uno munsi simbandi uwo ndiwe. nk'uburi Claudette uno munsi urundi muntu turugize kuvyuhejeje kutuyagira uno munsi ubona bigeze he? Kagasuzuguro kwa kugutega imitego biracyariho? Oya, ntibikihari. Hajya mu muryango ikintu cyose burya nasanze kiba umwanya wacu, gusa nuko bitugora kwihangana. Ubundi iyo wagerageje ukihangana ukavumiriya, ivyiza biba biri imbere. Ivyiza biba biri imbere, nukuvuga ico gihe biraryoshe cyane aho waririye uharirimbiye, aho wasuzuguriwe ukahahegwa icubahiro. Vyaragoranye cyane, ariko mugabo iyo ibintu bitatugoye ntitwomenya kubibungabunga, kuko ibintu watoye ku buntu n'ivyo waruhiye usanga utabitunganya cyo kimwe, ntubiha agaciro. Nukuvuga ico gihe bantega makare babandi uno munsi nije ndabarongoye. Muri make ni ivy'agaciro kuri jewe, bivanye n'ubuzima nahabayemwo n'ingene nabo nyene nabitwayemwo. Harageze igihe nabo nyene babona ko ndi umwizigirwa vy'ukuri. Uno munsi ni ibintu bikorohera gutwara ico gituro, kandi ari ahantu woba warasuzuguriwe birakorohera? Biranyorohera gose kugitwara ico gituro, biranyorohera cyane, ahabwo nivyo bimpa inguvu bigatuma babandi bansuzugura uno munsi banyubaha ku rwego rushimishije, kuko nibo banshize aho ndi uno munsi. Babandi bansuzugura nibo banshize hahandi ndi. Bisigura ko batantambamye gihura nayo ntazihari, ibintu bimeze neza. Imana ishimwe. Amen. Reka rero tuje ku kindi kibazo nari nifuje ko twosangira. Madame Claudette, wewe wumvise umuntu avuze ngo umukenyezi ni kirumara, mwebwe nka mwebwe Claudette mwumviki? Murakoze cyane. Mu bisanzwe nkuko bivuga ati umukenyezi ni kirumara, ababivuga ntibihenda kandi ntibihenze. By'ukuri umukenyezi ni kirumara, ariko bivanye n'ingene witwara. So umukenyezi uwo ari we wese ari kirumara, nkuko atari umushinga ntaye canke umugabo wese ari kirumara. Nababwiye ko ico wigize ni cuba. Kuba woba kirumara birakuva ko nawe ubwawe. Hajya iyo wihaye agaciro barakaguha, iyo wisuzuguje baragusuzugura. Dufatiye ku vyo mutuyagiye, umukenyezi afise akazi atonda ko misi yose, araheza agashobora gukurikirana ivyo mu rugo rwiwe. Tukiraho nyene, mwebwe tuzi ko mukora akazi kagoye cyane, kagoye ku shoferi, kandi nkuko mwabivuze bitaboroheye, byari bigoye cyane. Mushoboye kubigenza gute kugira mushobore gukora ivyo mu rugo, mushobore no gukora akazi kanyu ka misi yose? Murakoze cyane. Nababwiye cyane ko icyo umuntu yigize ni caba. Muri make nubwo turabakenyezi turafise ubwenge, kandi butuma kumbure dufata intumbero nziza dukeneye gushikako.
muri make umuntu wese niwe yipanga ingene ashobora kubaho mu buzima bwiwe bwa misi yose. Nta kintu na kimwe kigoye ugikunda. Iyo ikintu gikunda ntikigoye, ahubwo banza ugikunde hanyuma ucumenye ingene witunganya muri ico kintu bivanye n'intumbero ubona ufise. Je ku ruhande rw'iwanje aka kazi karanyorohera kandi kagatuma ntunganya ivyo njejwe inshingano zanje mu rugo rwanje kuko mfise abana nkagira imirimo myinshi ntegezwa gukora kugira ngo babana banje babandanye babaho ndetse banige. Rero muri ico gihe iyo witunganije neza urabikora byose, urabifatanya ukamenya mbega n'iryari nkenewe muhira, n'iryari abana bakeneye kumbona kugira ngo uronke umwanya wo gutanga indero muri babana. Uriha umwanya ukihihangiro yingene ivyo bintu tegeza kubikora, urazinduka ugakora mugabo hakaba n'umwanya wo gutaha mu rugo kugira ngo utunganye ivyo mu rugo. Mwebwe biraborohera bivanye nako kazi kanyu ko mutaha kare mukabandanya n'imirimo yo mu rugo? Yego cyane biranyorohera kuko ndafise umwanya wo kuzinduka. Ubwa mbere ho akazi kiwacu gasaba kuzinduka, zinduka ugenda ukore hanyuma utahe kare kuko akazi kiwacu no kuvuga ko saa 10 ubwiye. Bibaye ngombwa iyo ufise nkutuzi gupakira niyo saa 10 irashobora kutagera ukazinduka kuko twe tuzana imizigo dukura mu ntara dushira mu yindi. Nukuvuga bajya abantu barazinduka saa 9 uravyuka ukagenda ukatsa imodokari yawe hanyuma ukagenda ugapakira ko kazigo ugashika ku mwanya wo ugatangura akazi kugira ngo isaha 12 canke 11 ukabushitse mu muryango kugira ngo utunganye biba bigukeneye mu rugo. Murakoze cyane Madame Claudette. Murakoze nawe. Turazi ko abakenyezi ari twe turaba cyane indero y'abana mu rugo, ariko rero hariho abantu bitugora bivanye. Abakenyezi biratugora cyane nkuko uvuze ati kuzinduka saa 9 z'ijoro, sinumva ko wozinduka ukongera ugashobora gutanga n'indero mu bana bikwiye nkuko vyari bikwiriye. Kandi dusanzwe tuzi ko abashinga ntahe bobo indero y'abana bo ntibibaraba cyane, ahubwo biraba umukenyezi. Umuntu nk'uyo atonda misi yose yo bigenza gute, yokora gute kugira ngo ashobore no gukurikirana indero y'abana? Murakoze cyane. Nagira ndababwire ko nimba twoba tuzinduka canke nzinduka kubera ko ndi umukenyezi, uretse gusa ko itandukaniro rihari ari uko ndi umukenyezi yitwa umushoferi, kumbure atandukanye n'akandi kazi k'abandi bantu bakora. Muri rusangi ntibisigura ko nzinduka kubera ko ndi umushoferi, ahubwo nzinduka kubera ko nzi ico ngiye gukora, kuko niyo mizigo tuba dutwaye mwayo masoko irangurwa n'abadamu. Harimo abadamu bazindutse nkuko nazindutse, uretse gusa yuko gusa ubuzi bugabuye. None bajya abadamu ko bazinduka bagiye kurangura ya mizigo tubazanira, ntibataha mu ngo zabo bagatunganya ibikenewe. Natwe ni kujya nyene turabakenyeze kujya muzi abandi bakenyezi, kujya abandi badamu bazinduka ku mirimo yabo ya misi yose. Natwe ni kujya kuko abaturangura ya mizigo tuzanye vyashara nabakenyezi. Mbere bo bazinduka kudusumbya kuko dusanga baturindi aho tuzanye ya mizigo. Umva bisigura ko mufise umwanya wo gukora akazi kanyu n'umwanya wo kuza kurangura cyane gose. None nk'iyo utashurushe nk'abafise tubafatiye kwa karorero nk'akazi kanyu ari umukenyezi akora, ukaca utaha warushe, ukaca utaha wumva warushe ku buryo wumva ata kintu na kimwe ushaka kuraba co mu rugo, nta ntambamye vyotera hagati y'abantu baba bafisa ubwo buzi buruhisha gutyo? Nta ntambamye bitera hagati yabo bubakanye? Muri make je novuga ko ako kazi karuhisha nk'ubundi buzi, uretse gusa iyo ugiye gukora ikintu wumva ko utakinezererewe ndetse muri wewe atari icawe. Mugabo mu gihe ugiye gukora ico kintu wumva ko ukinezererewe, utegerezwa gukora utavuga ngo ntashe narushe. None uvuze ko watashe warushe kubera ko wiriwe kuri iyo modoka, uwiriwe kurima nawe yoca avuga iki? Uriwe kurima yoca avuga iki? Hariho rero ubuzi butandukanye abakenyezi dukora kandi buruhisha gusumba kumbure iyo modoka. Muri make witwaje ko warushe, je novuga ko bwo bari ubunebwe
kandi ntiwobuzi icuri ntubuzi icuri mwico gihe ugiye gutanga insiguro ngo ndarushe ngo sinokora bicaye sinokora biriya mbega ubutarushe ninde mbega igikorwa kitaruhisha n'icyaha jewe hongeze uno munsi muri jewe nzi ko atagikorwa kitaruhisha nta kihari uno munsi hari abadamu birigwana ibiseke ku mutwe baja kudandaza kugira ngo barondere ubuzima harabirirwa kurima none jewe mvuze ko narushe nirwe ku modoka ugiye irigwanye igiseke ku mutwe nawe yacavuga iki konukuri bisigura ko umukenyezi mu kazi kose arimwo akwiye kugaha agaciro akamenya ko afise inshingano z'akazi akora n'inshingano zo mu rugo rwiwe cyane gose atari uko aba ari umunebwe Madame Claudette badanya ndabashimira mu myaka 9 mumaze mukora mu kazi kanyu tumaze ibisi turabona ibintu ku mbuga ngurukana bumenyi habaho ihohoterwa ry'abakenyezi mu buzi butandukanye mu mabanga atandukanye mbega mwebwe muri iyo myaka 9 mumaze muri ako kazi kanyu mu bantu batandukanye hari abagabo bafite imico itandukanye imisore hari ibiki hari abantu benshi batandukanye mwahuye nabyo nta hohoterwa nka wewe mukenyezi byoba ryara gufashe rikagukora ku mutima rikagukomerekereza umutima wawe nta hohoterwa mwahuye naryo muri iyo myaka 9 murakoze cyane kumbaza ico kibazo muri make nkuko mubivuze abakenyezi turahohoterwa kandi jewe narahohotewe cyane gose mbere bimwe birenze ukwemera bya bindi niyo ndavyibutse n'umutima usimba kuko ndibuka ko mu ntango ngitangura akazi kanje ntivyanyoroheye barantoteje kuko je natanguye nkoresha imodokari z'abandi nari umukozi w'abandi ico gihe rero no kuvuga ko imodokari nk'umuntu yashobora kumpa pike iyo mvuze pike ni hahandi umushoferi aruha agahereza imodokari mugenzi wati genda nawe urondere ibiharage by'abana ni yatarushe akamugirira impuhwe akavuga ati ko dusangiye umwuga genda nawe urondere ingene no muso ushobora kubaho mwico gihe rero abakiriya harageze igihe banyizera bakankunda ku rugero novuga ati rubi kuko kuri jewe gwari gwiza mugabo ku bandi gwari rubi nukuvuga abakiriya baje bashika baza ngo mbega wa mudamu ari hehe mwico gihe abo dukorana bose urugero runini baranyankira ico kintu kigatuma bantega amakare bagashira amabuye mu mapine y'imodoka kugira ngo imodokari ntive aho ahiri kugira ngo singende muri make sinjana abakiriya ico gihe rero ndibuka ko ubwa mbere hano namushimira uwaratwaye igituri ico gihe abarongozi b'ico gihe nibo bambaye hafi ico gihe bimaze kuza birabuko umuntu ntazi uze ubaha abantu bose kuko uzo gushitsa ku ntambwe ntawuzi niwe yaje aranyongorera ati burya rero ukuntu baguhotera twe biratubabaza hariho ikigo wo kwitura ugasanga uragiriwe impuhwe bivanye n'ivyo jewe nabonye kubera ko benshi bashima igikorwa ndiko ndakora nubwo bo twakorana bitabanyura kenshi natabagwa n'amaradi naza numva bamesha makuru bakorotse ngo wa mudamu ari hehe mugabo iyo bava je ntaho narinze sinahamenya nukuvuga eka navyo namenya baraza kenshi kuntabara bagashika ku bituro bakabivuga cyane bikavugwa cyane mu maradiyo bica biza biratuma umenga babandi bagabanuka amakari kuko bamaze kubona ku munsi haje nk'abamenyesha makuru batanu canke barenga nabo nyene barusha bati mbega none uwo mugore ni giki ninde bamuvugira gute kubera iki mwico gihe rero hari ahantu bambwiye enapo bigitangura mu ntango ico gihe rero niriwe ntakoze imodoka rigirirwa ngaho kandi nja gutanga versement baramburaguza pe barampagurukira
baravuga ko atamugore bakeneye mu gituro ko naje guhiga abagabo naje gukora ubuhumbu wa mugore we waje gukora iki ngaha amajambo menshi mugabo nanje kubera ko ivyo bintu numva bimbiramwo numva atayandi mahitamwo numva umutima wanje utegeze kugwana n'ivyo bibazo gushika ngeze ku ntumbero numva je ari umutima wanje ico gihe ndagenda nditwara muri Enapo kuko bambwiye ati Enapo n'ahantu bahiriza umukenyezi genda witware bakubahirize tumaze kujayo no kuri barabahaye gasopo kuko barenga umwe baritaba ubutungane barabahanura barabereka ko uko biri kose ko bategeza kumfata mu mugongo kugira ngo nanje nteri ntambwe no kuvuga nkoreje imodoka ari wundi muntu baca bagenda ku mukenyezi wa wundi tiye ati dufise ingare y'umugore ni ndaya yaje gukora uburaya muri parking udahagurutse mugabo aragutwara umugabo Nico gihe no kuvuga uwo mugore yaza atazambaye ni ibintu vyabaye pe abo dukorana barabizi yaza atazambaye umugabo akarara mu rugo atari amahoro akaje avuga ati burya rero mu rugo vyasema ico cyuma canje ndaba mu ubwo buzima imodoka ari nkweje no munsi ndayimaranye indwi mu yindi bakayinyaka ariko rero Imana ni Imana nkamasaba Imana ati Imana kuko narabona ko atashobora gukora imodoka ati uramu mubose anyizera ashobora kumpa nanjye icuma nshobore gukoresha kuko narabona ko bidakunda kandi umubose uzomfashe umudamu wa vyumve abitahure ko nanje naje guhiga ubuzima ntunze umuryango ariko mwico gihe umubose naramubuze pe mugabo kugira ndamubure je nibaza ko ari intumbero y'Imana haje Imana ni Imana kuja gusaba Imana yayindi yahereza baba bose turiko turasaba ukavuga uti Imana yo mpumubose anyizera aho kubwira Imana ati Imana mbere umubose nanje mbu umubose w'abandi iryo sengesho sinarisenga kuko narabona ko bidakunda none buzo budatunze ikinga wipfuze kuronka imodoka civyo vraiment muri babande bipfuza etage ntagira nikinga nukuri muri abo sindimo kuko ndumva kumenga iwanje nikintu mba numva kumenga ntigikunda mwico gihe rero Imana yarabikoze maka kazi kanje nyene k'igifornisere ndaronka vy'ukuri umuboss anyizera mugabo urumva uwo nasaba siwe narose nasaba umuboss mpimodoka kugira ndamukorere mugabo mwico gihe cyandonka umuboss mpakazi kugira ndonke ya modoka cyandonka akazi ko kumukorera ndatura ibikoresho kabisa byo kubaka arampemba neza bishimishije burya uko kari kose kitwa gwanje naciye ngenda muri twa dufaranga ndose ndagurama akaduga ariko bisumba gutira Imana rero ibiranyeretse ko kwisengesho nasenga ritari ryo nkibagira gusaba wa wundi ahereza vya bindi baba bose mugabo ngasaba Imana ngo ni mu bose kandi Imana yonyene ariwe mu bose w'aba bose mwico gihe Imana iranteturura irampa ko kantu uno munsi novuga ati Imana shimwa ahubwo biri mu vyatumye ntera intambwe gusumba uko narindi ico gihe vy'ukuri nimba hariho kumbure amashira hamwe kuko nababwiye ko atayonzi mwoyavuga abakenyezi tukayamenya vy'ukuri iyo uri umukenyezi muri abo bagabo ntivyoroshe kubana nabo biragoye bafise imico myinshi murazi ko nabo tuvukana vyanka ko tubana kandi twaravukanye twarakuranye imico yabo tuyizi mugabo kuja mu bantu barenga amajana umwe wese utazi yaje ava muhuriye hahandi indera afise utazi ahigera vy'ukuri ni ikintu kigoye cyane kandi kitanyoroheye ariko no munsi ndashima ndakenguruka rero nimba hari abakenyezi bavyifuza nubu ndasiye kubahamagara kuko nyuma zanje ndibuka ko haje abadamu babiri baje gukora ko kazi nukuri ntivyaboroheye nabo nyine barabahohoteye nkuko bakugiriye barabahohoteye gose ahubwo bituma babivamwo barabiheba burundu baravyanka jewe nije umutima wagumye uko mantarira hajya nyene ndumva ko bidakunda ko nshobora kuhava ariko barataye baromoka barambwiye ati mupfasi wewe sigara ngaha twe turagiye kuko hano hantu ntaho dushoboye urumva ufise umutima utarinda oya kubakoramo nticyo koroha byari bigoye cyane cero ndaguma ku kivi ndapambana amenga niho bamboheye mugabo hahandi wagoregwa Imana ibishatse uraharirimbira no munsi rero ayo makuba nahuye nayo aho hantu hahandi nyene babandi bayanteza mwumva kuno munsi ndiko ndaharirimbira kuvuga ndatanga itegeko bakaryumva ndavuga bakumva
kandi kare bampindisha igiti murumva by'ukuri ahubwo reka ngigwe ko ndabashimira kuba baranyizeye bakanshira ahondo no munsi nukuri abantu n'abatantoye Imana ibaha umugisha kuko naje bukurinda kwanje no guca bugufi kwanje niko kwatumye uno munsi mba uwo ndiwe kuko abantu utazi yo bakuriye biragoye kuba bamwo haragera igihe nyene uca bugufi ukemera amategeko yabo kugira ngo urabe ko womara kabiri harico cyatumye rero uno munsi bangira ico ntari niteze ko bongira bivanye n'ingene nabanye nabo. Ariko hari akandi kabazo nari mfise hariho abakundi kuvuga yuko abadamu cyangwa abakenyezi dufise akazi hariho abakenyezi baca babingare mu rugo hariho abakenyezi ataca so kubwirwa ucumenga ni wasigara umugabo mu rugo ni wasigara atanga ijambo umukenyezi nk'uyu wewe Claudette umva iki murakoze cyane kumbaza ico kibazo muri make hari gihe abakenyezi twiyibagirwa kuko je ndakunda kuraba nko mwishuri hariyo bita derege atwara abandi banyeshuri kandi ari umunyeshuri none gute mu rugo hobura umuntu mukuru atwara uwundi mu rugo rero hategeza kuba umuntu mukuru atwara uwundi ntibisigura ko iyo uri umukenyezi ngo nuko ufite udufaranga ko ushaka kugaya umugabo ukamereka ko menga ntacari ntacamaze ntaco yomara muri ico gihe umukenyezi abikoze aba yiyibagiwe ntabazi icari n'icarico ariko mugabo abo bakenyezi babaho n'ukuri umukenyezi uko ari kubabeshera batabaho narinzi ko batabaho barabaho kandi nukuri bamba barire ko bandabivuze kuko niko biri urugero runini iyo abadamu bafise amafaranga barafise imyitwarire mu rugo bahindura iyo ugize tombora horo umugabo ukagira amafaranga make ari musi y'umudamu wawe mwico gihe ubugize ingorane kuko arashaka cyane kumenga woba umuja wiwe kandi atari ko vyategerezwa mugabo nkaca ntangazwa n'ingene mwico gihe ufise ayo mafaranga hari igihe uba utayigeze kandi wayarose kubera ko muri kumwe n'uyo muntu hajya urugero runini jewe maze kubona burya amafaranga kenshi y'umukenyezi aregwa nayo umugabo kuko umugabo arafise inshingano akora mu rugo ugasanga ni wasumira umuryango ukaca usanga umukenyezi afise ya mahera akabona kumenga we nayo kurabaraba gusa akabona kumenga ya mafaranga yiwe ntakogwako akabona kumenga umugabo niwe yotegerezwa kuba vyose none we muri ico gihe wa mukenyezi we ntacyo umaze mu majambo make mu gihe ufise amafaranga ukabona nayo kurabaraba ntacyo yomarira urugo je ku ruhande rw'iwanje novuga ati ntacyo bumaze mu rugo ni babiri none ku rugo ari babiri ajya amafaranga urose kuki atabaye urugo none kwereka ayo umugabo arose ari ay'urugo none wowe yurondeye nayiki uyarondera kubera iki mico gihe nikiba gituma uyarondera ntacyo ubuzi je ndakunda guhanura keshi abakenyezi kuko urugero runini abantu dukorana n'abantu b'abagabo mugabo n'abadamu turayaga turakorana nabo ariko abadamu nk'abo babaho kandi urugero runini abadamu iyo bamaze kuronka amafaranga vy'ukuri mu rugi wabo usanga bitameze neza kuko uri umugabo wemera guca bugufi ukemera amategeko y'uwo mukenyezi wawe ariko siko vyategerezwa kumera no bakebura cyane nibahindure imyifato nibahindure ingendo kuko nabo nyene uwo baha gusumira urugo gutunga urugo kuva mu gitondo gera ku mugoroba vyobagora kujya rero usanga abagabo bibagora natwe tumenye ko vyotugora kujya rero urugo ari babiri nubundi ni mube babiri mu vyo mutegerezwa gukora mu rugo mpora ndaba keshi nk'iyo umuntu w'umugabo yarafise akazi kagahera kenshi rero niho ucubona neza umugore mu rugo uwariwe canke icarico iyo akazi gaheze ntumenye umugore wawe nawe ntubuze kuraba nimba vy'ukuri ari umudamu w'umwizigirwa mwico gihe urabona ati uyu mudamu vy'ukuri no mwizigirwa Claudette ntaguciriyemo ntivyo babiva kukuntu abagabo nabo baca babona yuko atajambo bagira bagatangura gufata abagore babo
bagatangura kubabwira ibintu bitabaho ngo kubera usigaye ufite udufaranga ko usigaye usumbye udufaranga bikaca bitera inzigo wa mugore akaba ariho usanga yagize zangeso zitari zibereye kugira umukenyezi ntibyo biterwa n'ico kintu sinibaza ko ico kibitera none mu gihe hari ibintu bikenewe mu rugo ukabona by'ukuri ko umugabo uwo munsi atacafise kweri ki utobikora kweri ko utobikora nk'umukenyezi mu rugo babana naba wa mugabo babana naba wa mugore mwese mubahurirako none muri ico gihe ko bwa bufaranga waburose ukabukoresha igikenewe mu rugo yovuga gute ngo niko rusigaye ufise udufaranga cene mvumenga iryo jambo ntiryogaruka ahubwo kugira rize bituvako urugero runini ariko mugabo sindiko ndatera amashurwe abantu b'abagabo nabo nyene harimo abagabo b'ingare batorohereza abakenyezi babo mu byo bariko barakora bashaka kuguma babacinyiza nukuvuga kari mu mpene niko kari mu ntama Claudette wewe biragushobokera gufata inshingano zawe by'ukuri mu rugo rwawe ubu birakorohera uravye n'abana ufise uravye n'inshingano ufise birakorohera mu buzima bwa misi yose nababwiye ko bwa mbere hoho uri kurakora ibintu ubanza gutegura umutima wawe ukumva ko ivyo bintu vyinjiyemwo ubikunze none byo reka kunyorohera gute biranyorohera cyane gose nari mbajije kubera imyaka ni myinshi wiba ko wenyene igihe ni kirekire atawufisa gufasha kandi ushaka ko abana biga ushaka ko abana babaho neza ushaka ko bafungura neza uri wenyene ikintu kikorohera aho rero keshi niho rimwe na rimwe abakobwa canke abakenyezi twihendera kuko umaze kwiyumvira ko ivyo ntibitokorohera kore kutari kumwe n'umugabo ni kuvuga ibintu babimaze kukunanira iyumvemwo neza ko ivyo bintu utegerezwa kubikora uko biri kose kuko waba kumwe n'umugabo mutaba kumwe menya ko utegerezwa kubikora kandi bitegerezwa kukorohera je ku ruhande rw'iwanje ubu mwaka ugize 12 ata mugabo turi kumwe ariko ntacyo bintwaye mu buzima suko noba narabuze uhundi njako oya sinamubuze kandi suko aba bafise bose babayeho neza ubanza gukoresha ubwenge ukaraba none ibintu ngiranjemwe nibiki ko ngira ndabijemo mbega bifise inyungu iyahe nkaje uno munsi mfise akazi nkora mfise umwuga gushikaho nizigiwe nkaba umurongozi w'abandi ndetse ngatogwa kwitwa yuko ndongo yabandi kandi ari abantu b'abagabo nanje ndi umukenyezi gute banyiyumviriyeko hari ico bambonyemwo nubwo bamwe batabimbwira neza hari ico kumbure bambonyemwo cyatumye bo hava banshira imbere bakanyizera nkabarongora ndukuvuga nko mice gituro hari abagabo barenga 100 n'amajana nkabavamwe ndi umukenyezi umwe akaba ari bo bantora bakanshira hahandi kubera iki bakoze ivyo nanje ndacyame nkibaza ati kubera iki babikoze ubimaze ayo mabango yamaze mu gihe kingana ntabwo ari kihe kirekire ni kuvuga twagize amatora itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu murumva yuko ndi mushasha mu mabanga ariko ukaba wari umaze igihe kitari gito uri imyaka 9 umushoferi yego cyane muri uwo mwanya hari ikintu bakubonye ko kinene ndavyibatse yego wizigirwa nayo atakintu bakubonye uko nukuri mbe tugarutse kuri babagore babingare babagore bakumvirije abagore baza kukuraba bumvirije n'impanuro watanze nta kintu babwira kucerekeranye nawe no kukuntu bizana intambamye mu rugo ku mushinga ntahe canke ku ndero y'abana intambamye zizana ibyo bintu byose ni intambamye nyabaki murakoze cyane ubwa mbere hoho intambamye ya mbere jewe mbona kandi nkunda kubona bivanye nabo tuyaga kuko jewe nyanga n'abantu bose baba bakenyezi turaganira abagabo bo burabona nibo tumarana ahubwo umwanya muremure gusumba babakenyezi mugabo abakenyezi nabo nyene turaganira cyane kuko nsanzwe mfise na koperative y'abakenyezi babashoferi ndetse bafise n'ishure ryo kwigisha abakenyezi mwico gihe rero iyo ntari kumwe na baba shinga ntahe mba ndi kumwe n'abakenyezi murumva ko mwico gihe biranyorohera kuganira nabo ku mpande zose rero je notera novunira kagohe abakenyezi cyane gose
kuko mpereye ku mwuga dukora abakenyezi hariho bamwe mugasi novuga ngo bose bikeka abagabo babo ko baja mu ngeso z'ubusambanyi n'abatari abashoferi barenga ibigo hama nkaca nongera nkabavunira akagohe ndabereka ko mu gihe umushinga ntaye mu rugo yazamye nico gituma muri babiri mutsamure hariho umukenyezi nimba uno munsi vyashize agasoma neje agasoma indwi gahera bibaye ngombwa n'ukwezi kugahera mugabo ntibavyihanganire gushikaho nabura amatara twari intara amenya ko umukenyezi aheze ukwezi asuma ivyo birahari mugabo ugasanga umuntu w'umugabo arakura itariki imwe yaragutwaye atacuri atacufise akagushira mu rugo rwiwe atakaza ufise aranagutangira n'amahera kugira kuzane ego cyane umwaka ugahera imyaka 200 gahera iyo so na nyoko batagutunze ukayitungwa n'uwo mugabo none gute yazamye gutomuzamura ko ariko udasubiza ubwenge inyuma urabe nabo bimwe yagufasha ariko sabagabo bose bafasha ivyo bintu abakenyezi mugabo urugero runini novuga ati abagabo Imana baho umugisha kandi yarawubahaye kuko ndavye ibintu bakora mu ngo zabo bakorera abakenyezi babo nukuri Imana ibongera umugisha bivanye nuko jewe ndabazi ndanababona kuko biratangaje ingene umuntu ashobora kwishinga umuntu atavyaye akamukorera ivyo vyose mugabo hageze ko wewe yego mugabo hageze waho uzama umunsi umwe nabura amatara amenya ko mugabo atasomye je vraiment ndumva abakenyezi bohindura ingendo bakamenya ico bari mu ngo zabo babikore batabona ko babikoreye abagabo babo babikora abona ko babikoreye abana babo byo bavyiza kurusha yego tugira dusozere Madame Claudette wakoze kubana natwe kandi turishimye kweri kuvuga ariko nashaka umutere akamo abakenyezi bariko baraturaba kugira ngo bamenye ingene bo kwitwara mu buzi bwabo bwa minsi yose batondako n'ingene bo kwitwara mu kazi kabo mu ngo zabo akazi kabo ka minsi yose no mu ngo zabo ukuntu bashobora kwitwara murakoze cyane muri make je ndumva no bahamagarira cyane ubwa mbere ho no bahamagara mu mwuga jewe ndimwa kuko urakunda umwuga wawe cyane gose urumva bikuryoheye cyane ego cyane gose hari nico ntababwiye nimba no munsi nkorera muri iyo miduga yitwa ko ari mito kunguruza abantu n'ibintu hambavu yaho ndanyonga n'imodoka nini izo bita amabeni ndazikoreramwo parking yanje nkoreramwo ni kukanga aho bita mu Kinama benshi barahazi niyo parking je nkoreramwo hambavu yaho ndakora n'umwuga wo gufronisa ibikoresho byo kubaka ndi mufroniseur nkaba n'umushoferi w'imodokari zikutse nkaba n'umushoferi z'imodokari zunguruza abantu n'ibintu muri make rero jewe no hamagarira cyane abakenyezi ubwa mbere hoho ndabahamagariye mu gituro jewe ndongoye kuko icamabeni si jewe ndakirongoye mugabo ndakirimwo ariko ico ndongoye je no babwira ati karibu gose ngitangura nababwiye ko jewe vyangoye uno munsi urume nararuhunjije nta rume ruri mu nzira kwereka abakenyezi bataza ndabahaye karibu rero muri kano kazi kacu biyumve ko bazoba baje ku kazi bataba baje gukora ingeso mbi mugabo nimba arizo ziza bazimuzanye wazohasanga intwari aje nibaza baje gukora ingeso mbi nukuri kw'Imana intwari zo zozihasanga bazohura ariko mugabo nimba zoba zineza kwaje gukora ko kazi gukora uwo mwuga karibu gose ndabakaribishije nibaze dukora ako kazi hama mwambwiye ati mbega abakenyezi bobo badakora ivyo bategerezwa mu rugo bobo babandi bitwa ingare babandi batamenya ngo umwana yakoze devoir ngo umwana yagiye ku ishuri umwana bamumesura uniforme wa undi yitwaza ngo ndarushe ngo niriwe ku kazi wa undi avuga ati hariho umukozi yabiravye umukozi yaravye umwana yamuhetse yagize gute uwo nawe wumva ushobora kumubwira iki ikintu ca mbere numva no hanura abo bakenyezi nuko bo kwitwararika ingo zabo rimwe na rimwe je ndakunda kumva abakenyezi batera induru nabo bita abakozi
ari bo bayaya babandi dufise mu ngo iwacu ugasanga umukozi wo ukoresha uhemba amafaranga yagutwaye umugabo ngo yantwaye umugabo mwico gihe abo bakenyezi rimwe na rimwe hariho ukwijajara ukutamenya ico bajejwe mu ngo ugasanga nk'umukenyezi atuma umukozi kuja gusasa igitanda databuja aryamako bose aryamako murumva muri ico gihe wewe umukenyezi ico ujejwe ntacuzi uzosanga wa mukozi ahubwo yaragutwaye akazi wewe warutegerejwe gukora ukazosanga ahubwo we mabuja ni busigaye uri umukozi kuko ico ujejwe ntacuzi urumva urashika mukicara n'umushinga ntaye wawe ukaca usanga umubwiye ngo naka ngo zana shango y'amazi ngo tumuhanywe ibaze nawe uzanira ngo ifungurwa none muri ico gihe wumva ubumaze iki wewe uri umukenyezi ntuzi ko umugabo wawe anyotegwa ntuzi ko akenera koga ntuzi ko akenera gufungura ugashaka ko byose bikora umukozi burya rero hari ikintu rimwe na rimwe abakenyezi twirengagize burya abantu b'abagabo nubwo batubwira abakenyezi ngo tumeze nk'abana nabo nyine uwo barabaneza yo bamenya uwo barabaneza yo bamenya bakunda umuntu ubwa mbere ho bakunda icyubahiro bakunda umuntu abubaha bakunda umuntu abitaho bakunda umuntu wa wundi yakigwe kubera kashitse mu rugo rwiwe umugabo uri mabuje uri hari uricaye umukozi aragiye arakiriye bose aramukaribishije aramuhaye mwiri waramutwengeye amushira amazi muri dushe aramupangiye ibyo afungura none we muri ico gihe umukenyezi wumva akazi bujejwe ngo kabarakaye baba bamaze kukagutwara ubwo abasigaye kusubira iyo wazananye kuko icyakuzanye ubwa mbere hoho ntacyo buzi ni hahandi rero uca usanga babakozi bo mu nzu badutwara abagabo ngo badutwaye abagabo mbewe yamugutwaye uri hehe gute yamutwaye burya siwe wamutanze si wamumuhaye raba neza ahubwo uzosanga ari wewe wamumuhaye kuko vya bindi wari gukora vyakozwe n'ubutobikoze ni wamuhaye uburenganzira rero je no bahanura gose nibasubiza ubwenge inyuma basubiza ubwenge ku gihe baniyumvire isi tugeze ko uno munsi isi tugeze ko uno munsi si imwe ya cagihe kuko jewe ndavye nko mu myaka maze ngiye ndaraba ivyahise n'ivyubu hariho ibintu bidasa uno munsi abakobwa bararesha bakirehereza abagabo none we wamumuhaye akaba ari waje kumupangira ivyo vyose birashika ugasanga ibintu vyayangaye kubera ko wenyene vyakuvuyeko nibaca ubwenge rero ntibabone ko menga vyose bazobikorerwa n'abakozi abakozi nibagira ivyo bakoze nawe wewe inarugo ugire nawe ivyo ukoze kugira ngo ntuhave wisuzuguza canke ngo uhave werekana ibihengere biri mu nzu yawe kuko hariho umugani nciye nibuka uwahoze ari umukuru w'igihugu yakunda kuducira kandi n'ukuri Imana imwakire mu bwami bwayo ati ibihengere vyinshi bitera umwete imfyisi urumva rero iyo ibihengere imaze kuba vyinshi wewe mabuja wijajaye hariya bica bitera umwete wa mukozi ufise mu nzu wita umukozi erega boss amaze kumushikira ntabaciswe umukozi hari indi zina mwita atari umukozi mwico gihe rero mu gihe wewe wakinguruye akaronka kanya akaronka kayira aca gukorerako ego murakoze cyane Madame Claudette watubwiye ati abagore nitwe turungika abagabo bacu gukora ibyo batokoze kandi kanatsinda usanga ari byo cyane usanga ari twe twabarungitse kuko ivyo tuba tujejwe sivyo tuba turiko turakora ku buryo usanga n'umwana asigaye akunda umukozi gusumba nyina yamuvyaye cyane kuko nyina yamuvyaye amufise ku mwanya muto ariko rero hari igihe biva ku uwo mwanya muto kenshi sinovuga ngo nakazi kuko agakoze urataha mugabo hari igihe nawe usanga nyene vyakuvuyeko ariko n'abantu b'abashinga ntahe ntibace bijajara ngo nabateye amashugwe cyane hariho n'abakenyezi babayeho nabi kubera abagabo babo nabo bakenyezi bariho sinohava ntera igitsure cyane abakenyezi n'abagabo ngo ndabibagire hari abagabo nabo nyene birengagiza ivyo bategerezwa gukora mu ngo zabo nabo nyene rero nibave buzimu baje ibuntu ugasanga nk'umugabo yananiwe no gutanga rasiyo mu rugo rwiwe ukaca usanga umukenyezi yasumye inyama n'ibiharage ayibiharage bamusigiye wowe ukicara ugafungura ngo umugore yasomye mbega ivyo yasomye yabikuye hehe
ubwa mbere ntariko aradandatsa, kabiri nakora nta rasiyo wamuhaye ntakora. None wivyo uriko urafungura wa mugabo we vyavuye hehe? Ubuzi ko vyavuye hehe? Rero n'abagabo ntibijajare, nibacunga ingo zabo, kujya Bibiri ivuga ko umugabo ari umutwe w'urugo. Ni abo umutwe w'urugo vy'ukuri, berekane ko ari abagabo vy'ukuri. Kuko hariho abantu bibaza ngo nabagabo kora ko bambaye ipantaro, mugabo ugasanga mu mutwe nabo nyene nta kigenda. Niba babagabo vy'ukuri kujya Imana yabagize abagabo, kujya Bibiri ivuga ko ari mitwe y'ingo, niba bimitwe y'ingo vy'ukuri bakore inshingano zabo, batunganye neza ivyo bajejwe. Kuko sinovuga ko abagore nabo nyene ari abanyamafuti 100%. Hariho n'abagore bakora amafuti kwa bitewe n'abagabo babo, bagahitamo gukora kumbure izo ngeso mbi, bakarenga ibigo kubera ko babuze uko babigenza. Akaraba ati jewe bano bana banje sindi bubavirire umugabo ko yamaze kumpinduka, ati burya nzoza ndaca hirya kugira ngo ndabe yuko ejo hogera. Mugabo muri ico gihe murumva yuko bitaba bimeze neza, hari n'igihe n'umugabo bimuvako akiyibagirwa pe. ndabaza akabazo kanyuma gatoya, bihora bishika mu gataha bwije cyane ijoro ryagiye? Mu bisanzwe akazi kacu nikoroshe, dutaha bwije ryari. Urashobora kugenda imodoka rikagufana, umva mu ico gihe gufanye nimba ari gushika sizere, ntubwishitse sizere, utegerezwa kumenya ati mbega iyi modoka yanje canke y'abandi ndabigenze gute. Teza gukoresha ubwenge kugira ngo uyisiga ahantu idashobora kugira ikibazo, kuko ejo uzoba uyikeneye, niyo tabari gwawe mwene yajaza kwaza ati mbega icuma canje wagisize hehe. Birashika rero muri ico gihe ukaca usanga urashitse muhira yasaha wahora ushikirako yahindutse. Ivyo navyo nyene bibaho, kugira ngo ntuhava usanga ibintu vyononekaye kuko dufise abana. None ufise abana ubatuko nyene kuko bariga, none bazosiba kwishura ngo bakora irya mirimo yo mu rugo. Nico gituma buri kuraca amafaranga, uteza ko ufise umuntu agufasha mu gihe wewe ubutarashika. Mugabo kitwararika nka nyene urugo, ugataha ku gihe, ugashikira ku mwanya umeze neza, kugira ngo ukore ivyo nawe ujejwe. Kumbura ivyo wa wundi adashoboye nawe ubikore, canke utanga indero mu bana. Icambere cyo no gutaha karukamenya ico ujejwe mu gihe cacuma cagukundiye. Bitashitse ngo mutaye kare, muca mubigenza gute? Murabibwira umuntu abakurabiye abana? Urumva utabivuze ntaco wo bumaze, urabivuga kugira ngo ntibabeho nabi muri uwo mwanya, barashobora kugira ikibazo vyagenze gute aya masaha ko atarashika. Urabivuga kare kugira ngo bamenye ko wafatiriwe n'ikintu runaka, kanakivuga bugi ibintu biruko. Ni nayo ndero abana badugirako, kuko iyo uri umuvyeyi ukagira ikibazo ahantu, ntushobore kubwira abo muhira ati burya mu bagenzi bane banje iyo nagiye vyagenze uko. Kandi ni vyiza kusezera ukababwira ati burya nagiye, niyo wagira ikibazo hahandi bakamenya aho wakigiriye. Mwico gihe rero biratuma n'abana bakurana indero nziza. Iyo bashitse bakubaka nabo nyene badugira kuri ya ndero wabaha. Urasezera mu rugo kugira umwana nawe azasezera. Urabwira abana ivyagushikiye kugira ngo nabejo nivyabashikira babivuge, kugira ngo tubibateremwo bakore bazi yuko bategerezwa gutanga message mu rugo. Murakoze cyane Madame Claudette, ndabashimiye cyane kubona mwaje mukatwitaba, mukadukiganiro, mukavugana natwe, mutuyagiye byinshi kandi biryoshe. Ndabasabe ko nundi munsi dushaka kubikora ko mwogaruka kandi mukatuyagira n'ibindi. Ndabashimiye nanje, murakoze cyane kuba mwanyiyumviriye mukantumira muri kino kiganiro. Nubundi nimba mwashimishijwe kumbure n'ikiyago tugiraniye, nimwantumira kandi nzoza. Turishimye cyane kumva ico kintu, kuko ni byinshi watubwiye kandi ni byinshi tukeneye kubamenya ko murakarorero. Murakoze cyane. Bakunzi bimbonesha kure Agaseke, aha niho hagarukiye ikiganiro cacu, tukaba tuzosubira ubutaha. Murakoze cyane.